Ndabaramukije mwese bakunzi bayaga kaze muri kino kiyago. Uno munsi turi kumwe n'uyundi mutumire ni Leonce Ngendakumana. Yavutse kuwa 10 Ndamukiza mu mwaka wa 1954 avukira muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Leonce Ngendakumana amashure mato mato yayize mu Rushubi, mu nyuma aja kubandaniza yisumbuye mu gihugu c'u Rwanda mu buhungiro. Leonce Ngendakumana yaragarutse mu 1981 kubandanya amashure ya kaminuza. Yaratanguye n'ibikorwa vya politike n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu uranatsinda amatora mu mwaka wa 1993. Leonce Ngendakumana yarabaye umushinga mateka imyaka 17. Muri iyo 17 indwi yari umukuru wayo. Mu bikorwa vya politike yaratwaye uwo mugambwe Sahwanya Frodebu, yarongoye inani z'imigambwe nka DC Kibiri. Leonce Ngendakumana kandi mu mwaka wa 1996 ku cicaro gikuru c'ishiramwe mpuzamakungu i New York yarahawe agashimwe k'umuntu yaharaniye demokarasi. Leonce Ngendakumana, mahoro neza. Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo bose bariko baratwumviriza. Ikaze muri kino kiyago. Mwakoze cyane, ndabashimiye. Kuwa kabiri Gitugutu umwaka wa 2014 waraciriwe umunyororo n'ihadabu wagirizwa kuba uriko urajyanisha abantu uciye mu moko no kubeshera mugambwe CNDD-FDD ni radio Rema FM. Ivyo bihano vyagiye he? Ubwa mbere ho barambesheye ivyo nakoze ivyo, ariko imbere ya sentare narahashitse. Waheje kubivuga yuko hari nani nagenda jamwo, nari ndongoye ku runani ADC Kibiri, harimo imigambwe 12 abagato bose barimo. Hanyuma turavye uko ibintu vyariko biragenda muri ko nica gihe hariko hatangura ibintu byo kugomba kwihagira ikiringo ca gatatu ku muhizi Petero Nkurunziza. Turaraba uko ibintu byari byifashe mu gihugu mu vya politike cyane cyane n'umutekano. Turavuga tuti turunani rw'imigambwe ntitwubiri kuko kandi ubona ko bishobora guteranya abarundi bikabononera. Dusha twandika ikete kwandikira umunyabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU tuti byari byo byose aya masezerano y'Arusha turana ko bakuyazimanganya akazimangana hazo ibibazo byinshi muri iki gihugu cy'u Burundi, inkurikizi zizoba mbi cyane kandi ko byagenze. Icyo cyari cyambere. Cya kabiri tuvuga tuti kubona dufise umugambwe uri ku butegetsi, ufise igisirikare, ufise igipolisi, ufise iperereza, ukaba ku ruhande uriko ariko izo nzego muriko muravuga size umugambwe neza igihugu. Ni umugambwe ari ku butegetsi, ni zari inzego z'igihugu zatekwa n'uwo mugambwe byari bifatanye no birafatanije de baheruka no kubivuga mbere bavuga ati turakwiye gusubira mu mugambwe witwa leta. Niko bimeze, birafatanye nawe ushobora kubitandukanya. Hanyuma n'ikimenyamenya wavuze yuko banshije n'urubanza kubera bashizemo n'umugambwe uko nyene byari bifatanye. Hanyuma avuga ko wababesheye mu kubwira umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu yuko Uburundi bushobora gusubira mu njyane z'amoko. Ndabiguha. Bavuga tuti ntibyumvikana ingene igihugu gifise izo nzego data tuvuge leta, ifise izo nzego zose z'umutekano, ingene ku ruhande ishobora gushinga urundi rwego rusa na gisirikare n'abasirikare bitwa imbonerakure. Icyo gihe bavuga ikiribahondesi byari bikaze cyane. Hari igihe cyakiribahondesi. Mugabo no ngaha byari. Tugabo tuti ivyo bintu turavye ibyashitse mu Rwanda. Si mu Rwanda gusa, twavuze mu Rwanda kubera ari hafi y'u Burundi. Hari n'ibindi bihugu byashitsemo kandi. Za Cote d'Ivoire turazi byahabaye. Tuti turavye aho bagiye bakoresha mwe nuko gwaruka. No mu Burundi rego gwakoreshejwe kuri Iprona byo bita Gerere. Natwe baratubeshe kuri Frodo ngo twarakoresheje bita Jedebu. Navyubu. Tuti ugwaruka gwagiye rukoreshwa nabi
tukarutesha agaciro tukarutesha kazoza. Kirazira rero yuko abafite izo nzego baza kuzana kugwaruka ngo niwe ariko ruza gufata ibigwanisho rwambikwe impuzu za gisirikare ruhabwe ibigwanisho ruje rugwane nande. Icya gatatu rero cari icuvuze twavuga tuti muri ibi byose biriko birakogwa harimwo intumbero itariyo. Hari intumbero n'abavuga ngo nije nabivuze. N'abategetsi bavuga bati abatutsi bagarutse. Ariko abo ni bande babivuze? Abategetsi je wenda baza ntabwo ndakubwira ariko. Bavuga ati abatutsi bagarutse. Mwe muragabaza ati none ibi byo guhindura ibyitwa shingiro kugira umukuru w'igihugu hari yongere ikiringo cya gatatu bihuriye n'umututsi agaruka. Niba azobagarutse agarukira aho nyene. Niba azobakoragira iyo manda ya gatatu. Bati abatutsi bari mu runani. Ariko bagira urunani asubwo mu Burundi gusa. Ni runani go mu karere. Ariko ibyo byama bikoreshwa n'abantu ari ku butegetsi. Mwene ibyo bintu by'amoko bigusha n'abantu ari ku butegetsi biba byanse babinaniye. Ariko byarakoresheje ico gihe. Tuja turavuga rero tuti ibi bintu rero byo kugomba kutugarukana mu njyane z'amoko no zadushikanye. Cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Byose ubiteranije kuzimanganya amasezerano y'Arusha. Ibyo by'ugo gwaruka mbonera kure. Ibi byo kugomba kwishimikiza amoko birashobora tutarabye neza kudusubiza mu ngora twagiye ducamwe mbere nemwe byihonya bwoko bigasubira. Naho rero baciye bafatira kuri ibyo bitatu kumpamagara mu butungane ngo natutse leta, ngo natutse umugambwe CNDD-FDD, ngo natutse iradiyo Rema FM kuko hari ahantu twari twanditse tuvuga tuti iyi radiyo Rema FM iriko yigenza nka ya radiyo yavugwa mu Rwanda bita RTRM. Inganda zatekeye kubera amaradiyo mwe nayo. Rero baca barampamagara muri parke ndababaza nti none ko iri kete twajyana turi imigambwe 12 jiwe mwampamagaye kabuki ngo ni urongo iyo migambwe. Mugabo urumva si jewe singenda kumana sina Frodebu n'urunani adese ikibiri. Ari kwisigura warisigura mu butungane mugabo urubanza rwaraciwe icari kihari nuko wari waciriwe gufunga umwaka umwe. Ndarubanza rwaciwe ika nene wari gucibwa ntaburanye yase naburanye nazanye ibyo bansabye cyo kuri ibyo by'imbonera kure. Narazanye amakasete arimwo umukuru w'igihugu umuhizi Petero Nkurunziza Ingozi ari imbere y'imbonera kure ziriko ziradefira zambaye ibintu by'impuzu zirakwiye z'igisirikare ibice bice ibirato umenga si by'igisirikare n'umuntu ariko aravuga rero ati abantu wo bitega baragarukiye igihugu. Nene umukuru w'igihugu Commanda Supreme de l'Armée arashobora kuja imbere y'abandi bantu atari gisoda bafise ibiti ngo uhama ntuvuge ko ari milisi. Ayo makasete nena yarondeye nari ndayafise ndayazana. Ndazana indi kasete irimwo abandi bategetsi benshi kuri inama nkenguza amateka mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu mukuru w'umugambwe kabone mukuru n'amashinga amateka twa Pascal Nyabenda harimo n'abandi bategetsi batari bake bari ngaho mu Gatumba ku bintu mwe nivyo nyene ubwo gwaruka rudefira n'ibiti uko nyene. Ndazana n'iyindi yo mu Cibitoke hanyuma ku bya Rema FM ndazana ndarayarondeye kuko nibibera ngaha byabera ngaha amakasete ivyo yavuga byasumba bimwe bya RTRM ndayazana. Ayo yose rero igituma avuga ko ntaburanye ivyo byose baranse kubyerekana. Baranse yuko ndabiburana kandi nabijanye muri parke. Mugabo bemera guca urubanza ntaburanye. Bararuca bancira ufunga umwaka. Ni hadabu ngo ryo kuriha CNDD-FDD miliyoni 100 kandi bere mushomeri ngo nindi miliyoni 100 yo guha iradiyo Rema FM. Ndabwira nti uwo mugambwe uri ku butegetsi urafise amahera nta mahera ukeneye. Ndabwira iyo radiyo ni radiyo y'ubutegetsi
kuko abayikoramwo bose burya bakora muri iyo radio bakora no muri presidence canke baba bavuye muri presidence byose ndavyerekana ndi ayo mabuye y'igishako muyangerekako ciri uwo munyororo basi ntaco niho rero baca banjira umwaka numva ngo barusomye taburanye ya makasete tutavuze ivyayo ngo ndiko ndacafuza umukuru w'igihugu ngo nivyo ngo njavyo urubanza ntibwigeze ruja mw'idonide kika nuko gwaraciye urarindira ko ufungura bo bararuciye bavuga bati amategeko yavuga yuko iminsi 30 iheze utarunguruza uca ufata akayira ko mu munyororo nkahangira hari ku mbimba hanyuma rero iyo minsi itarahera neza igiye guhera narabonye intumwa z'umugambwe CNDD-FDD deja kunda bambwira bati ariko urakenyeye ubandanye ubintumva ufata umuryango inshuti n'abagenzi washire kwibarabara ryo kuja kumpimba ngo baje kugura iminsi yose ticyose je ndabashize sinzobashirayo hatoza ushaka none mugoma ngirende bakoresheje ijambo ry'igifaransa ngo il faut coopérer babivuze uko nyene urabona ngo il faut coopérer ni gukopera gute ntibakopera gute bati ukagabanya karimi ni gute nuko bagabanya gute bati nturi umwana uravyumva icyo turiko turavuga ndabwira nti ntimwirirwe muri igora ibyo ntavyo nshobora kujamo jewe ntavyo nojamo ntavyo noshobora baturemeye gupfungwa ndemeye gupfungwa warabarongoye acambwira ati mba barakubwiye inama ndabwira nti ibyo jewe ntavyo nojamo gisanga bimeze uko ntavyo nokubahuka umwaka si munini Mandela yapfunzwe imyaka 27 kandi yaravuyeyo yapfuye nk'umugabo tinde ku mwaka umwe rero tu mwaka ku mwaka utonzo banavuyeyo baca baragenda n'ishavu byinshi cyane burya rero bonyene baca baragenda kugunguruza urubanza yego kandi aro batsinze ntibambwira bagunguruje ntibambwira kandi batangura kuruca batangura kuruca batambwiye bica biherereye bararuca oya bararuciye uwo muntu yari yakoraho nyene yari umucamanza nawe nyene uwo yantumyeko bararuca ntibumvikana umukuru we akavuga ati reka turuce azosaba ikigongo abandi bati twoba tumurenganije turuciye bari batatu ntibumvikana batumvikanye iyo ntuze baca barayikuraho iyo dosi oya bajya baba bari imbere bajya baruca batatu baca barabafuta bashiraho abandi abo rero ngo baca bararuca mugo nabanye ntibigize bahamagara bumva bace babandi batibwe bwe ntabyo muzi baca bazana baruca baca bararuca yuko batuja kwa kundi nyine bavyipfuza bamwe bari baruciye hariya kugeza iyi saha ndiko ndavugira aha ubwo baciye sinigeze ndarumenya kuko nta kopi bampaye ntibantamamaga ntibanagize gute narabwiye n'umushingwamanza wanje nti none ngende kurondera ko numvise ko gwaciwe nze kurondera kopi ugenda kwisabira gufungwa ati none wewe uza kurondera kopi urubanza batakumenyesheje waragiye gusamba bareke gushika ubu hariho urubanza rusabe rwaciwe ruvuga ko rero hose ngenda ku mana afungwa umwaka umwe n'ubu rucicara ruri ngaho ndarindiriye ubu rumaze imyaka 12 ruciwe n'imyaka 12 iheze ndarindiriye ivyo bitungane ngiye ko ntazi nyene bikora ubu rero ngenda ku mana ni igiki cotuma uno munsi uhagarika kuba utavuga rumwe n'ubutegetsi kutavuga rumwe n'ubutegetsi ubwa mbere si icyaha ndacakirimo ko ntari ku butegetsi ubutegetsi burafise ibyo bujejwe hanyuma abakebura leta nabo barafise ibyo bajejwe barashaka kuvuga ati mwebwe hari ibyo mwatwemereye muri ko muri yamamaza mwaratwemereye ibarabara mwaratwemereye ibitaro
mwaratwemereye ibombo y'amazi, mwaratwemereye ko amakora azogabanuka. Ibyo byose bidakozwe none leta ivuga ati byarakozwe siko. None naje no camwe ngo byarakozwe bitakozwe kandi ndabibona. Mvuga nti byakozwe. None mvuze ko bitakozwe kandi bitakozwe ariko sa ririmo. Kosa ririmo. Ico gihe rero kutavuga rumwe na leta ni byiza kuko uri kurakebura leta. Ni ikintu ciza cyane. Nuko abantu batavyumva. Naho noja muri leta hakagira bigenza naye muri leta jewe nticombuza ko ndavuga ndi kurigenza nabi. Cika cinarabaye ngo havugwanya leta urimo narigeze ko hafi ya leta. Aho wavuze ko nari mu namashinga amateka urumva. Mugambwe navamwo nuko wavuze ngo mugambwe wanje ntari wanje wari mugambwe navamwo. Frode warigeze kuba ku butegetsi. Ariko ndicabuza yuko bashikiranganje tuvuga tuti ibyo muri ko murakora reka ndaguha akarorero sivyo ndaguha akarorero. President Bantunganya yarigeze kuzana integuro mu namashinga amateka ijanye nuko hoba ibyo biti amasekiteri militaire y'abasoda. Cyabuze ko tubyanka kandi nace narimwo kose ndanabishiza no mu nama. Cika none ntiyari mu Frode kandi bo hejuru yari umukuru w'igihugu kandi yatwara n'umugambwe ico gihe yatwara n'umugambwe. Yari ariko narabyaza none ngo cuvuga ngo ntituvuga rumwe. Ndamukebuye ndamuhanuye ibyo bintu uri kurazana by'abasoda sivyo. Reka ne bashira basivira abasoda bakuri gucungira umutekano. Abasoda none baza kwitanga muri byose kubera iki? Bagire kwica Ndadaye no kuca baza gutwara kandi bishe Ndadaye kugira ngo basubire gufata ubutegetsi. Aho umuntu atabizo bavuga ngo sinavuze rumwe n'umukuru w'igihugu. Uhora mukebuye. Naramukebuye. Urumva wowe nturutavuga rumwe n'ubutegetsi urubukebura. Niko kibona ndahanura kandi guhanura si bibi. Kandi amaze kubizira nta ariko ntibimbabaza na gatoya. Ndamaze kubizira katari gake. Umugambwe uvamwo waroheje kubivuga Sahwanya Frodebu uharanira demokarasi co kimwe na CNDD-FDD uri ku butegetsi no munsi. Nigiki none kikubuza kwinjira muri CNDD-FDD ko muharanira bimwe? CNDD-FDD kuba batabizi numugwi wabanje gufata ibigwanisho. Mugambwe rero Sahwanya Frodebu ntitwigeze twemera ibyo byo guca mu nzira yo gukoresha ingufu. Ntitwigeze byemera. Naho abari bagize kudeta batugoye cyane tukagira ikiyumviro tuti abantu mu kwamika worondera nk'abandi bashobora gufata intuze mugo byo kubakwamika atabyo kurondera ubutegetsi. Tuti ngira byofasha bagacureha bakemera tukagira ibiganiro bijanye no gusubiramo ikisirikare kuko mbere tuciyamamaza burya ico cari mu migambi yacu. Baca bagisigura naba bari ku butegetsi ico gihe bari barongoye igihugu ico gihe baca gifata nabi ngo tuvuga ngo bo bavuze reforme. Dushobora kuba twaravuze reforme ngo tutazi neza ico bisigura mu gisirikare. Mugo twe twagira kugisubiramo kikaba igisirikare cy'igihugu ca bose kirimwo bose ko twavuga tuti ni gisirikare cy'ubwoko bumwe kandi niko byari bimeze. Ngo bacavuga ati burya mu migambi ya Frodebu hari umugambi wo gufata abasoda bose n'abajandarume cyo kibara abajandarume bose bakarungikwa ku mutumba gusubira kurima no kuragira inka. Nabyumva. Baca bagumura abasoda uko nyene. Rero turavuga tuti abantu bagumuye abasoda witwa Bikoma ngo yararanguye igisirikare yari yavuze ngo umucanwa uzimwa n'uwundi. Umucanwa uzimwa n'amazi ona n'uwundi. Ariko yabivuze uko yavuze ati igisirikare gisamburwa n'ikindi. Ubwo rero tuti kugira bajya bemere dushobore kuganira bya bintu byo gusubira mu kijya gisoda n'ijya ipolisi n'izindi nzego mbere no gutungana. No kuraba none ko bananiranye umwaka uraheze Ndadaye yapfuye byanse ko ubutegetsi bwisunga bwirizwa nshingiro bushingiye kwibwizwa nshingiro ryatwe n'abanyagihugu busubiraho. Turasa nagira ico ciyumviro havukamwo rero CNDD-FDD. Mugo CNDD-FDD
yageze ahantu ikigomba kurengera Frodebu yatwagwa na Nyangoma n'ushaka kandi nawe yari yavuye muri Frodebu yari umufrodebu niwe twe twarungitse gukurikirana ibyo bikorwa mugabo amaze kubona ko yakomeye acagomba kwigira nk'abasirikare ati ndwara CNDD-FDD na Frodebu turamwangira ati byo ntibishoboka byo ntibishaka kuja hamwe ko twebwe iyo nzira twigeze ducamo tushata rero ducika tumera nk'abacanyemwo CNDD kibandanya uko Nyangoma baramukura hama bo baca baza rero bafise ikiyumviro yuko udafise igisoda udashobora gutwara baza bashira hejuru ikiyumviro c'inkoho gusumba ivyumviro vya politike gusumba ivyumviro vy'ubutunzi gusumba ivyumviro vy'imibano bakibaza ati inkoho ni ishobora byose rero nico gituma urumva je baho sino hinjira ntibikunda abasirikare burya baje kugira bacungere imbibe z'igihugu hama akabona abapolisi bategeza kuja barara abantu bashwana bagira gute bategeza gukoresha indembo ariko usanga abasoda abapolisi mu gihugu mu bare n'inkoho bijya sivyo nibyo bica bitera uruhagarara mu gihugu no mu banyagihugu rero mu ncamake novuga nti urumva mu gice cyiyumviro cy'uko inkoho iri hejuru ya politike kitarahebwa byogora ko kunjayo ntawe urakwegera akakubwira ati Leonce Ngendakumana yinjira mu mugambi uri ku butegetsi kuko ndumva duharanira bimwe kenshi ariko ntibyakunze uno munsi nko kugira umuhanuzi w'umukuru w'igihugu impanuro imwe wo muhayobiye impanuro no mukuru w'igihugu nyumvira nti yakubahwa mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu amabanga jejwe ahanini n'amabanga yo kora kw'inzego zitekanye zikora zitekanye yo kora kw'inzego ziriko zikora ibyo zijejwe ko umukuru w'igihugu adashobora kwinjira muri ayo mabanga kuko umukuru w'igihugu yinjiyemwo umukuru w'igihugu yinjiye muri mwe n'ayo mabanga y'abashikiranganje cyangwa abandi bategetse bakomakomeye mu y'amasosiyete hari n'ibindi abacukura ubutare bagira gute umugwi wakinjiramo kaba kabaye igihugu cy'Kiburundi gitwara ikimuraje shinga usumba ibindi byose ni rujya rudandazwa si wa mutekano w'igihugu umukuru w'igihugu wagiye muri ivyo aca yibagira hacabura urongora abandi none wumva bice bigenda gute ducara uburudubi ugaca usanga umwe wese akora ibyo ashaka ibyo yumvira iyo rero hejuru bigenze uko bica bigenda no hasi ugasanga n'umukuru w'umutumba bimeze uko nyene urumva ni vya bindi aca bita akajagari niyo mpanuro no mununga nti wewe ugume hejuru umore kuri urumuri gusa kandi ukoze nabi uwo binaniye muhindura amabanga binaniranye cyane murungi kaje mu bindi ntawe buri cyashoboye azokora ibindi yego pana kuvuga ngo narubize nk'umukuru w'igihugu avuze ati hari umuntu yabujije ibitoro ko biza uraba ingorane ndetse z'ibitoro ati mugabo sinomukura byarangoye gutegera jewe nuko tutavugana ne kumbwira ndi uyo muntu kamutugumizako ngo bose ngo umuntu akiri mu nzego n'ibitoro bamwe bimeze hamwe umuntu bakiri mu nzego byogenda gute ko tutamumenye izina ngo tuvume tuja kumufata twebwe nyene abanyagihugu kuko iya mutubwira izina n'izi ngorane kugira abanyagihugu bamaze kumuhenurirako ntaba akiri ko arazunguruka gutuwo muntu yabujije ibitoro ko biza gaha biba byoshoboka rero iyo mpanuro no yimuha kandi sinoba ndamututse ka uvuze ko mutavugana ariko yaratanze inomero abantu bose bashobora kumuha ubutumwa iki catumye iyo mpanuro utayimwe naragerageje ntibirakunda ngira yumva turi benshi turi benshi tumwandikira sindashikiye Leonce Ngendakumana uno munsi mu Burundi hari imigambwe 37 vyashitse ngaho gute hari ivyiyumviro vya politike bishika 37 ngaha mu Burundi
ndazi ngene yavutse iyo migambwe muri 92 muri 92 hari umugambi umwe witwa Iprona, hanyuma haza iciyumviro cyo kwinjira mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambi myinshi. Uko caje birazwi. Iprona ikirananagara ishinga itangura yo nyene gushinga amashami ashika nkane canke 5 mugabo ya Iprona yari Iprona nyene yari Iprona za radesi baza perepe bacashinga amashami nka 5 canke 6 hanyuma Frode biravuka nayo nyene muri iryo bwirizwa shingiro iravuka. Urumva bisanzwe hari imigambwe ibiri, hari imigambwe Frodebu na Iprona. Twisunze iryo bwirizwa shingiro, utisunze bwirizwa shingiro hari undi mugambwe nuko ari mu kinyegero witwa Paripehutu. Yego ariho nawe je nari ndabuzi mugabo urumva mfashe ibwirizwa shingiro maze kwemera Iprona ikishingiye utwo tugambwe hacavuka na Frodebu. Mugabo je mfata ko hari Frodebu na Iprona kuko iyo migambwe yari amashami ya Iprona. Hanyuma tugiye mu bintu byo kwiyamamaza sinzi neza imiduga iyo yavuye ishika nk'indwi y'amajipe ndeba ko nayigendeyemo naje ko na munyamanga mukuru wa Frodebu icyo gihe nayigenderamo haje amajipe amapajero bajya imigambwe. Harabace biyumvira rero ati inshinze umugambwe cyangwa ikipajero nabyo wumva hari imigambwe yavutse uko yo kurondera ipajero urumva no kurondera ipajero hari yavutse urumva atabonye ipajero kibibindi uguma witwa umugambwe atari umugambwe. Mu nyuma tuja mu bintu by'ibiganiro bise convention de gouvernement byabaye hagati ya leta n'imigambwe hashingwa leta yindi itavuye mu matora abantu barajamwo abantu n'abatatowe barajamwo kubera babakuye mu migambwe. Harabimba ati iyo rero ushinze umugambwe urashobora kumushikiranganje, urashobora kuba umu ambassadeur, umu gouverneur hari n'imigambo yavutse uko nyene. Urumva igiriko iravuka si ukuvuga ngo ni imbono ngo ni vision oya ni ijya nyungu ntoya nayo nyene utaze kucuronga bavuka uko. Urumva bamwe rero bagiye baza baramanyagurika bavahe muri ya migambwe yari ihari. Bamwe bavuye muri Iprona, abandi bava muri Frodebu, abandi bava muri za Paripehutu. Imigambwe rero twashitse aho kuri 37 uko yerekeza ko na 40 n'ingahe hafi 45 nuko nge singene bayigabanije sinzi yari igabana imwe yari igabanije igabanye twagezaho kubera utuntu twinyungu bitwagezaho kubera imbono. Nico gituma ubona imigambwe nubigoyagoya kuko umugambwe buryo ubushinze ubushinga uti hari ikintu mbona mu buzima bw'igihugu n'abanyagihugu ngira akamaro abari ku butegetsi badashoboye gushikako. Ngomba rero nshinga umugambwe nzogisigura abanyagihugu nibacumva bakemera iyi programa yanje bakemera imigambi yanje nzogikora. Rero urumva ni ngwano yo guhindura ibintu, singwano yo kurondera ivyujya, singwano yo kurondera akazi, singwano yo kurondera ikibanza, singwano yo kurondera ipajero. Ni ngwano igoye kuko ni ngwano ushobora no gupfa, ushobora no gupfungwa, ushobora no kwangazwa. Nibyo bawiyemeje ico gihe kuko ari ubutegetsi butavyumva we nko kuvyumva bacha bagira ngo uri kurabugwanya. Ariko mu bisanzwe mu ntwaro ya demokarasi ibyo ni bisanzwe abari ku butegetsi barakora, abatari ku butegetsi nabo bakavuga ati mukoze neza okay mundakoze neza tuzobasubirira. Ibyo ni bisanzwe. Kubwawe yari kubingahe imigambo kubera dufite ibwirizwa shingiro
rivuga ko imigambo yoba myinshi yorenga umwe ibyo ari byo byose ariko ntiyorenga kuri igihugu cacu ntikwiye kurenga 5 nivyo ushoboka nivyo kunda nayo nyene yoba ari myinshi. Mu myaka umaze muri politike ukaraba nuko ibintu vyifashe hano mu gihugu, nirihe kosa ubona abanyepolitike bo mu gihe cawe bakoze uvuga uti iryo kosa ndabona ko ntorisubira? Ikosa rikuru ni kuguma turi imbohe za kahise, kuguma turi abanyororo bakahise ibyabaye mu gihugu canke mu mashirahamwe ishobora kuba ari umugambo canke irindi shirahamwe ryigenga turimwo, bigaca bikubuza kubona iyo uyuja ugashika ku butegetsi. Dufatira nk'umugabo ushoboye gushika ku butegetsi ukaguma muri imbohe ya kahise, wumva uzokorera igihugu n'abanyagihugu gute? Ngo uvuga tufate nk'ubu mu Burundi iwacu hari ibibazo vya genocide, siko? Nk'ubu uvuze uti muri 72 reka mfate iyo tariki siyo nari gufata ngo reka ndayifata uko 72 abatutsi barisha abahutu ukagezaho, urumva inkurikizi yavyo, urumva inkurikizi ico kintu ugaca ukigumana. Ubu turi muri 72 n'ubu imyaka ni 54 ukabigumana mu mutwe hambwa shingwa amabanga ugakora biri mu mutwe kuko biriho ivyo birabaho. Iryo ni kosa rya mbere rikomeye rishobora gutuma udatwara igihugu tuvuge nk'umutegetsi nk'umurongozi nako ko abategetsi ngo gisigura ikindi kintu. Hari n'ikosa ryo gukunda ibintu, amafaranga, amazu, imiduga, ibintu bituma umuntu yibaza ko abaho neza ariko burya ntaba ariko arabaho neza, kuko ugiye kurondera abantu bafise nk'ingorane nyinshi wosanga ari mwene bajya nyene kibazo ko afise ibintu vyinshi. Ugiye kurondera nk'umuntu ahiriwe muri iki gihugu ndi wosanga ari muri bajya, nk'umuntu abayeho neza atekanye ndi wosanga ari muri bajya. Irindi kosa rya gatatu reka ngereze ko nako ari menshi no dondagura menshi. Rya gatatu ubwishime, ubwishime ugasanga umuntu nk'uko kwiwanje nk'uko kwiwawe cyangwa ubundi muri abagenzi turi kumwe ngaha ugasanga ngo atari jewe wende ivyo byose ushoboye abandi badashoboye nibi kutabikora none nibo bishoboye, ngo atari umugambwe wanje, ngo atari ubwoko bwanje. Ico kintu cy'ubwishime cyarishe iki gihugu mu banyapolitike. Hari n'ibindi rero ndokwirirwa ndagaruka ko. Uri umwe mu banyepolitike bateye umukono ku masezerano ya Arusha mu mwaka wa 2000. Uno munsi ayo masezerano afise ikibanza kingana gute muri politike y'u Burundi? Sukuyatera ko igikumu gusa urahagarare burya ajya amasezerano kugira tunayashikeko haba igikorwa gihambaye abantu ngira bamwe batazigira bangirira ko n'ikigongo. Ariko no munsi none aracakenewe amaka amasezerano hakenewe ikinone nyuma y'imyaka 20 badureke hakenewe ajya ntaraja no mu ngiro. Burya mu bayiyumviriye yagize ko yaciyumvira twantu boganira no gutanguza nagize mu ruhara kuko buyo yari yananiranye. Ababizi baracariho mbere bose ni cyane Musenyeri Ntamwana na Musenyeri Pyonduka Amazina no badufasha hano byananiranye yuko uvuze ikintu cyitwa ngo negotiation kugira ngo tuganire n'abari bafashe ibigwanisho babita ngo detribaro terroriste genocidaire. Abo yari Frodebu, CNDD-FDD na Paripehutu, les tribaro terroriste genocidaire. Ntivyashoboka bavuga ati abo ni mbere butungane nta handi no bafise ikibanza honyene. Buhoro rero baradufashije jewe nabuyo turaganira igihe bavuga ngo tuko tuganira ivyerekeye partenariat politique intérieure twariko turondera ivyo nyene. Hanyuma gushikaho ndambwe rero yabaje abantu benshi n'abafurodi barimo eka nabo mu karere twemera buyo tukamujana mu Kigobe nk'umukuru w'igihugu
we yavuga ngo we mvuga ibyo yavuga ngo ntiyagize kudeta we uraze kumujana imbere y'abashinga amateka b'abafrodebu umuntu mbere ko atagize kudeta yaje gufasha kandi yicaye mu kibanza cyane ntibantungana muri president bumva byari byoroshe amasezerano aboneka ubu rero ayo masezerano igituma ndakubwiye ko agifise akanovera avuga ati abarundi bategerezwa kwicara bakaganira bakavugana ukuri gushika kahise ku Burundi kakandikwa neza kakandikwa nk'akahise ku Burundi ntikabe kahise k'abahutu cyangwa k'abatutsi hanyuma hakaba amatohoza ku byabaye ibyaha byose by'ihonyabwoko bivugwa by'agahomeranwa byo mu ntambara bigatohozwa ko bikandikwa neza kugira ngo bize bisubire nibyo severe ntirikira bikora severe ntavyo kirakora kuko reka ndakubwire twari twafashe icyo kiringo twari twafashe ari kuva muri 61 gushika mu mwaka wa 2008 hama leta ishizeho rya tegeko rishiraho severe ikihera mu 1885 gushika mu mwaka wa 2008 none severe burya ico kiringo cyose yaragikozeko kumenga iri kwitariki imwe gusa none iyo tariki imwe nizovamwo ivyashikiye Burundi bwose kuva ico gihe byoshoboka nka twebwe muri Frode butubajije severe itarashika nko kuri 93 umva twoyumva gute nakaronda guhaye kuri Frode twoyumva gute hari abandi bakubwira yandi matariki bindi byabaye sivyo hari no bakubwira ati severe dahereye ku by'abakoroni ko ari baduteranije bakadushikana kuri ibi byose ngo yerekana ibyo bakoroni ingene byagenze byapfuye ibyononeka y'ikitusa igacije kuri 72 hari abantu hazoca byumvira ati ubwo severe ntiri kwikora ku by'abahutu gusa yerega ibyo nje amaze kuvyumva yani niko bibona nawe niko bibona je kubera bataransigurira cyatumye barengana kuva 1885 kuko ndi wombwira ko kuva mu 1885 gushika muri 72 ko atakintu kibi cyari bwa Burundi muri 65 nta byabaye bagwa gasore ntibapfuye muri 61 none ibyo byose ubisimba gute ntaco nta ngorane byateye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi ubisimbye ntubizane ngo byandikwe nabyo nyene urumva bari agasoro rero nk'icyo bikiraba nukuvuga amasezerano y'Arusha aracari kuri iyo nzira icya kabiri ingingo ya kabiri ni inkingi ya kabiri ivuga iti kugira twogorore muri iki gihugu cy'u Burundi dutegerezwa kwisunga intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye mumenyesha makuru ibyo sibyo bihari mumenyesha makuru ubu wovuga ko ngaha hari intwaro ya demokrasi umugambo uri ku butegetsi n'umukuru w'igihugu bari kuvuga ati byoba byiza tugatse mu ntwaro y'umugambo ibi si cyo ndabivuze none ari uhari kuko ni namashinga amateka no musi bavuga bati wewe nyene ndi bose n'abagumya banga ko batoye wewe nyene wambye ko ari imigambo 37 mu gihe rero hataraba ibwirizwa rifuta imigambo kumwe micombero yabigira muri 66 jewe nguma mfata ko hari imigambo myinshi urabyumva shora kuvuga rero ngo tugarukane mu ntwaro y'umugambo umwe n'ingorane twagiriye mu ntwaro y'umugambo umwe ntibyoshoboka icya kabiri ibike intwaro ibereye dufate mu by'ubutunzi uramaze kumva umukuru w'igihugu ingene avuga abantu biba uramaze kubyumviriza byose avuga ko abantu babigize ibyabo ushingwa umuntu ashinzwe amabanga hari amafaranga acagira wiwe none byose umukuru w'igihugu yabivuze none umukuru w'igihugu yavuga ibintu atarabona iyo si intwari ibereye rero kuko amafaranga y'igihugu ava mu makori n'amatagisi y'abanyagihugu ategerezwa gukora imigambi y'iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu kubaka amashuri kubaka ibitaro kubaka amabarabara kurondera ubuzi gushiraho ubuzi abantu ntibagume urabona nko abantu bariko bangara hanze kuza kurondera ubuzi hari n'abahera mu nzira hari n'abagwayo bagiye urumva rero intwaro dufashe ico kigabane naco nyene iyo nkingi intwaro ya demokrasi n'intwaro ibereye nta bihari itanga nyene muriko muravuga yarusha mu mwaka wa 2000 muri CNDD-FDD bo hari abavuga bataye amasezerano ntaturaba kuko twebwe twayateye ku mukono ahubwo bakemera ngo amasezerano yo guhagarika intambara yabaye 2003
igihe baganira amasezerano yo guhagarika intambara bisunze amasezerano y'Arusha mu bya politiki. Mbwira uzogenda ubambarize ikintu kimwe mu bya politiki bahinduye mu masezerano y'Arusha, kimwe gusa. Mbe mwahinduye iki gihe mwaganira? Baje bavuga gusa ingene bo kwinjira mu nzego, sivyo? Kuja mu gisoda, kuja mu gipolisi, kuja mu n'amashinga amateka, kuja mu nzego nshinga ntwaro. Amasezerano cyo sindayafise. Ndayafise. Ugira ikintu bahinduye muri politiki bati muri ujya mwavuganye ku bya ibi by'imigwi izotohoza ku kuri kahise tubihinduye uku. Ibi inye bya demokrasi nabone guverinoma tubihinduye uku. Ibi iby'intuze by'ingene igisoda n'igipolisi mwumviye bizokubakwa n'iperereza tubihinduye uku. Ayo masezerano je ndayafise ari n'ibyo bwo kugabangana ibibanza gusa hanyuma baci bahagarika intambara. Mu by'ubutunzi hari inkingi ya kane yari by'ubutunzi. Niyo nagoma kigikombere. Yari by'ubutunzi. Hari ico bahinduye. None wocuvuga ngo basinya amasezerano yo guhagarika intambara kubera iki ataco bahinduye muri politiki? Ataco bahinduye muri politiki y'igihugu. Nini bagira bati ayo masezerano twaraheje kuyashira mu ngiro ntagikenewe reka tuje kubindi. Ibyo ndiko ndakubwira. Bumva bya severe, bumva birahera. Genda wabaze ko byaheze. Niba kubwira ati byaraheze. None ndayicezo bari kwarakora iki? Yateza kubera so igitabo kiri ngaho ca byose. Yo bari kwarakora iki? Ariko aheruka gutanga icegeranyo mu nama nshinga amateka. Ndakubwiye ko ari icegeranyo cy'itari kimwe. Igihumbi kimwe amajana 972. Ibwirizwa rishiraho ijya severe rivuga kuva mu gihumbi kimwe amajana 885 gushika mu 2008. Ayo yandi matariki ari hehe? Ko mvuga ko atanze icegeranyo. Ari he? Twebwe icegeranyo dukeneye dutegereje kuri severe kiva kuri igihumbi kimwe amajana 885 gushika muri 2008 kiraboneka. Urabaza umuntu wose muri leta azobwira ati cyarabonetse nzoca nzoba nziyizwe. Icya kabiri basi bya demokrasi tuvuge ko biriho, sibyo? Twemere ko biriho. Nibi by'ubutunzi wocu uvuga yuko ubu dutunze kandi igihugu cy'u Burundi bihariro byose byerekana ko turi abanyuma ku isi. Mu by'ubutunzi kubaka igihugu kugisanura burya buvuga ngo igihugu kirasanura kuko ico nikigabane cyaka n'inkingi ya kane nta biriko birubakwa nta byubatswe amajana rabya amabarabara ingena ameze naha mu gisagara ngo nasanura nta nyubakwa nyinshi za leta cyananiranye ko zihera na obera ari obera. Urabona inyubako ya obera yirigura toza amahera nawe wofata amahera toza ha mu gisagara ca Bujumbura inyubakwa yayo yo kubakwa mu kwezi. Genda urabe imaze imyaka hafi 10 ari kigangara mugabo bakaguma bapanze inzu bakamakori n'amatagisi abanyagihugu iraze kuri izo nzu z'abandi. Ivyo bisigura gute? Bisigura gute? Nta bintu biriko birubakwa ntabyo mbona biriko vyubakwa majahe nk'imigambi y'iterambere uvuga ngo iriko yubakwa iriko yubakwa majahe. Hari ibitaro, hari amashure, ibitaro bihe leta yubatse biye. Wewe ngo bimba ruti bijya bitaro ni leta yabyubatse, ijya kaminuza ni leta yubatse. Mu makomine oya mbali ruti ijya kaminuza ni iyihe yitwa ngo iki? We kumenyesha makuru leta yubatse. Mbwira ibitaro leta iruka kubaka uretse bimwe bya kera ibi tugendera ko navyo nyene biriko birasaza biriko birahera atabikoresho bigifise. Nta kandi hatujya turavugana ukuri muri iki gihugu nico gituma twavuze tuzovugana ukuri. Tutagiye turavugana ukuri iki gihugu ntacyo tuzosana ntacyo tuzubaka ngo tugiteze imbere. Ico abanyagihugu bipfuza niki nuko botwagwa neza bakumva ko batekanye imyidogo ikagabanuka. Uravyumva? Bakumva yuko babayeho mu mahoro n'umutekano bishira bakizana bafisa agateka. Icya kabiri nuko bobana mu budasa bwabo ntibasubire kwitana abacangwa bari abahutu abatutsi abatwa abaganwa abandi bakitwa barundi. Icya gatatu nuko babona yuko bateye imbere n'igihugu giteye imbere nivyo abanyagihugu bipfuza. Nico gituma bagushinza amabanga bakubwiye ati wewe tugushinza amabanga yo kurongora umutumba. Rongora umutumba ntushuza kwigisha ijambo ry'Imana atabyuzi. Bagwitira rongora ikomine rongora ikomine ntusha buri mwe mutatu kwigisha ishengero kandi atabyuzi.
bagushinze ico bagushinze cyose reka kuza gukora ibindi kora imwe bagushinze urabe ko tutazotera imbere baguhaye amafaranga ntugire ngo ni gwawe baguhaye wowe urafise umushahara uva mu makori n'amataxi y'abanyagihugu koresha ujya mushahara ajya yandi yakoreshe mu iterambere ntuce ugira gwawe ayo mahera ngo ni gwawe baguhaye ati curuza ibitoro sopebu amakuru y'ibintu yavuze ko ibyo bitoro abamuri sopebu bace babiha abandi bantu baba prive bace babishyira mu bintu yabigenga nico gituma na duke tubonetse bidakunda nk'ibyo bintu bumva byotuma igihugu gitera imbere gute bimeze uko dutegerezwa rero kwemera yuko mu gihugu hariho ingorane zisaba ko twicara tukavugana ingene zotora umuti atamwana n'ikinono atanya gukira twese turabarundi ahandi ho iki gihugu ntizogenda kitatujanye akagirire Leonce Ngendakumana umaze igihe kitari gito urutavuga rumwe n'ubutegetsi hari n'inani nari nabivuze mu ntangamarara wari urimwo zo guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi nka DC ikibiri Senarede Giriteka vyankiye he izo nani twarazigize wabuze ko hariho n'imigambwe nakubwiye ingene imigambwe yavutse izo neza bazigizwe n'imigambwe zazigizwe n'imigambwe nyene twavuze imigambwe wabuze uti bagenda bakurikira ico kurya izo nani nazo nyene zahawe zira muri igoyagoya ni ukuvuga izo nani zishwe n'ibintu bya bimwe nakubwira bijya nyene nakubwiye nibyo byasambuye zijya nani bimwe nakubwira nti kuba imbohe ya kahise ni ukuvuga muri zijya nani ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi byagumye birimwo aho gufata programa y'urunani mwumvikanye abantu bakinubana kubera ico uno munsi none twimirije amatora ya 2027 ubona hariho urunani rushobora guheganwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri politike byose birashoboka kandi bavuga ati ntawe utanga imana kwihebura urunani so kuva imigambwe myinshi urashobora kuba urunani rw'imigambwe ibiri urashobora kuba n'umugambwe umwe wovuka kubera ibibazo biri mu gihugu uwo mugambwe wipanze neza bikagenda neza ugashobora kugira ingufu zikwiye kugira ngo uhiganwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi birashoboka rero nta kidashoboka muri politike ntagire ikintu uzovuga ngo ntigishoboka amatora azoba muri Rusama mu mwaka uza muravye igihe gisigaye umuntu mubona yoshobora guhagarara higanwa by'ukuri n'umukandida wa CNDD-FDD aha mu Burundi muravye mubona ari uwa mbere ntiwamwumvise yitwa Gabriel Banza witonde uwa mbere we yarabonetse kandi n'abandi bazoboneka kandi ntiharanagererega ntiharanarengerana nika bazoboneka kandi sinosha ndakubwira ngo azoba naka tuzobimenya ruko hageze yuko abantu batanga bakandida umenga ni mu kwezi kwa12 sinibuka neza bazoboneka waritora 2020 ngo mu mwaka uza hoho ntidushobora kukwiteka jewe sindabyibaza nabyo nibaza habuze iki bavuga ngo harayo itangaro ariko nabyo nibaza politike iramaze kunduhisha ibyo mu Burundi yamaze kunduhisha wararongoye inama nshingamateka uravye uko inama nshingamateka yubatse uno munsi wo byakira gute uko yubatse uno munsi ho ngira usanzwe ubizi bose barabivuze yuko mu mwaka wa 2025 habaye usuma bw'amatora yashyizeho abashingamateka ni umugambi umwe ari umugambi umwe rero nivyo umugambi umwe nyene ariko sukuvuga ko hoba habaye ubusuma nimba abanyagihugu batoye umugambi umwe nyene
bo ni bya bitangaro Yezu yahora akora byoba byarashitse ariko sindavyibaza. Umugambwe CNDD-FDD ukiza ugifise inguvu zikwiye, nari mu namashinga amateka, waritoje umwaka wa 2005 ntibigeze ugira ibice 70%. Waritoje umwaka wa 2010 ntibigeze ugira ibice 70%. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 uritoza na 20 uritoza ntibigeze ugira kuri ibyo bice ngo 100%. Ubu uningorane ziri mu gihugu menyesha makuru ni abanyagihugu boca bavuga bati bo ubu rero tubatoje 100% kubera turi mu ngorane z'umurengero. Batoye ingorane abanyagihugu batoye ingorane bijya sivyo. Ubusuma bwarabaye n'ikimenyamenya aho twatoreye wasanga dufise ubusa. Ibyo bishoboka gute? Mu bihumbi 2040 igihugu c'u Burundi kizoba cifashe, 2060 Uburundi kizoba ari igihugu gitunze. Byogora kwemeza. Jewe nigeze kuvuga igihe kimwe nti kugira iyo mbono igire umushinge utanguye kumuka kumera nk'ukomera nuko amatora y'ibihumbi 2025 yogenda neza, kuko urabona twimirije ibintu by'amatora kandi vyama bikwega bitera ingorane. Na 27 nayo nyene ariko amakenga, aya 30 azokurikira ariko amakenga, aya 34 azokurikira ariko amakenga, aya 35 azokurikira. Urumva nayo n'amatora mu mwanya mutoyi, ni kuvuga yo naza aragenda nabi na vya bindi rero bashika bati aca kwega abapfungwa, abicwa, abangazwa, ibikorwa vya leta bigahagarara, ibikorwa by'abanyagihugu bigahagarara. Wumva tuzoshika mu mwaka wa 2040 ari igihugu cacu cifashe gute? Je navuze nti twogira Imana ahubwo tukazoba tumeze nk'uko tumeze ubu. Ubu tumeze ubu yo bari Imana yo bicanye. Leonce Ngendakumana mu mwaka wa 1973 nari nabivuze yarahunze igihugu aragaruka mu mwaka wa 1981. Leonce Ngendakumana ko atasubiye guhunga mu nyuma kandi wabona umenga byari bihe bikomeye. Nahunze daboro ndi umwana mutoyi, nahunganye na mukuru wanje ndi umwana mutoyi, hanyuma nkurira mu buhungiro, niga no mu buhungiro. Nararonse umwanya wo kumenya ubuzima bwo mu buhungiro. Burya ikintu ca mbere umuntu atakaza ni ubwene gihugu. Hari igihe wavuga uti narahunze intwaro y'abatutsi, iy'abahutu yoyo sinzova. Hari umuntu yaba yibaza ngo ni kublaga, navuze ati none mpunga ico gihe twahunga intwaro z'abatutsi ngo mu nyuma natoze nsanga sivyo. Kari akagwi k'abantu kari ku butegetsi kagomba kugumya ubutegetsi mu gukwegeraho kavuga ngo abahutu bagomba kumara abatutsi kugira bibaza ngo bashaka kugumana n'abatutsi bose. Ngo munya twasanze atari byo. Ngabo abantu bambaje yamwe nabwiye ati burya narahunze ku ntwaro z'abahutu kandi z'abatutsi nkiri muto. Turagwanira yuko izo ntwaro zohinduka, zirahinduka. Zahinduye ngo nsubira guhunga nyene. Mpunga intwaro z'abatutsi, mpunga intwaro z'abahutu, ejo abatwa nibaza mpunge, abaganwa nibagaruka mpunge, bumva nzohera mu nzira. Biro ntivyoshoboka ntibizokunda. Tuzogwanira hanye naha. Ushaka ambitane nta kibazo. Turiko dusa n'abarangiza kino kiganiro. Kuva mu mwaka wa 2005 hatwara umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, mwagiye muracishamwo byo mugaya, ariko nibihe bintu bibiri mushima uyu mugambwe waranguye kuva 2005 gushika no munsi? Nibihe bintu bibiri mugaya biza ubwa mbere mu byo wakoze kuva 2005? Nicyo nshima cogora kuko je kugira ndagishime ndabira ku buzima bw'abanyagihugu.
ndabira kumi ingene abanyagihugu babanye erega ku butegetsi ku mugambwe sindagushima we ngo uri umuntu nguri mwiza nkuko wambaye iryo koti ryawe niyo karavati cyangwa nguri mwiza buragororotse. Uno munsi wo kubaza ati mu myaka irenga 20 uyu mugambwe uri ku butegetsi ni 21 uvuga uti ikintu shima ni giki ikintu gaya ni giki ku by'umugambwe utwara igihugu uraba ingene ubuzima bwa politike bwifashe mu gihugu, uraba ingene umutekano wifashe, uraba ingene ubutunzi bwifashe, uraba ingene imibano yifashe, uraba ingene imigenderanire yifashe, uravyumva rero ivyo byose ubiravye urabona ko ni ngorane gusa. None sindavuga ko muri politike n'ibyo twari twenjemo bya demokrasi bavuga bati byiza twogaruka mu ntwaro y'umugambo umwe, n'ibyo byose barafuse n'ibyo bari barakoze baba bifuse mu by'ubutunzi. Bavuze bati amahera y'igihugu uyashikiriye wese acagira gwiwe kandi nta hantu uko mashimiki. Bavuze ati abantu bose bakurikirana ibyo by'ubutunzi biharuro byerekana yuko turi abambere bakenye kwisi, turi abambere bagira biturire kwisi. Uko mashimiki nishimye ivyo nyene mbarera ndabishima muguru vazo ndabishimye ntabishimye. Amashuri bavuze bati amashuri uko wiga niko utakaza ubwenge, uko wiga niko utakaza ubwenge. Amashuri ntafatiswa biharuro ntifatiswa. Ubwo mashimye ivyo nyene none nitwa mu gihugu abantu batize ho bizogenda gute? Niyo tuzotera imbere buke, niyo tuzotera imbere. Ubwo mashimye ivyo nyene jewe rero ndakubiye kuvyerekeye umugambwe ndaba ibijanye n'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Uravye ubukene buri mu gihugu ubu, uravye inzara iri mu gihugu, uravye ubushomeri buri mu gihugu, uravye ko abantu bariko bahunga igihugu, bamwe nyene bokoreye igihugu, abari mu ba kaminuza, abaganga, ugwaruka, inkumi, imisore, abakenyezi bariko baragenda. Uguma chimi ivyo nyene bahunga kubera ivyo by'ubukene by'inzara byo gushomera ivyiki, ukumva iyo bagiye kugwayo yumvize urumva bari za Dubai ingene hariya muri biriya hugu byabari ingene bamerewe. Urumva bamwe baza muri za Serbia canke ibura ingene bamerewe. Ejo bundi numvise muri Afrika y'Epfo ingene bamerewe. Bijya byo tunezera ugomba byo nshima aho twabahunguye ngo baze n'ingoga na n'ingoga dushireho ubuzi, dushireho ingene gutera imigambi y'iterambere, dutera imbere bakorere ngaha. Ugomba shimiki mubo mufashanya abatavuga rumwe na leta canke mubakebura leta. Aha mu Burundi harimwo Agatogwasa n'umunyapolitike, harimwo kandi na mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike, ikatuvuge Pacifique Ninahazwe no munsi ari mu buhungiro. Abo bantu mukorana gute? Dukorana nk'abarundi nk'abandi. Nta muntu n'umwe tutavugana ubwa mbere ho, nta muntu twarabipfuye na Buyoya. Icyo gihe cyose umva twakorana yambwira ati wewe none yuko aba bantu bo muri CNDD-FDD bo muri Parti Hutu baguma batera bica abantu, bambura abantu, bagira gute, batera inze ati batera umutekano mu gihugu, umutekano muke fatacu bigira bavugako. Uwo ni Buyoya ati kandi bavuga ko muganira. Uwo ni Buyoya ndabona koko turaganira ntibabeshe uvuze ko tuganira none twobora kuganira gute? Erega bafata ibigwanisho namenye igituma bafata ibyo bigwanisho ndabizi. None ko numva igituma bafata ibigwanisho tworeka kuganira gute? Icya kabiri Parti Hutu na CNDD-FDD, Parti Hutu FNL na CNDD-FDD nibo batarashira ibigwanisho, bataradepoza ibigwanisho. Twobora kuganira gute kugira ndabumvishe ko ategeza kudepoza bakaza tukaganira
bakaganira na leta bakaganira n'inamashinga amateka bakaganira n'abandi banyapolitiki kugira ingwano intambara zihagarare tuje mu byo kubaka igihugu ariko abo niko ndakubwira agatongwa banzo kandi ndakubwira abantu bavuga rero ngo ndakubwira yuko bagiye banyita umuntu wese uko ashaka kubera ata muntu numwe tutavugana jewe burya n'abasoda b'abakoma bita bakomagu baramaze kwica ndadaye twaraganira twarahura tukaganira jewe amusoda abo musivile abo muki umuntu wese turaganira yemeye ko tuganira mugabo ko arabatavyemera nakubwiye ko aravuga ati muzovuga amatakame tuganira kuko urumva arindiye ko amatakama rero Pacifique aba agatogwasa abo wambajije ceda uko ari babiri bose n'abagenzi bwa mbere ho tureke ivyo bya politike n'abagenzi turazinanye turafite duhurira ko ingene tuganira hanyuma bwa kabiri turondera bimwe turondera ko ibintu byohinduka muri iki gihugu abantu bakabana neza bakabana bubahana tukubaka igihugu citeka igihugu cubashwe igihugu ciyubahirije igihugu abantu bafatanye mu nda igihugu twese tuje hamwe tukakigwanya tukagikingira twese turi kumwe ndikibicaba cyangwa bariya igihugu giteye imbere nivyo vyumviro bafite ndabumvako none abo umva kibe tworeka kuvugana gute turakuvugana gute bafite ivyo vyiyumvira turavugana rero nibisanzwe kandi n'ibintu bisanzwe gose agatogwasa uramubona ari umukandida 2024 ico kibazo urakibaza wenyene nsomye amategeko ahari bizogora kuko urumva usomye amategeko ahari adashinze umugambwe ngo ntashobora kwitoza kuri rya senere eka bamukura kuri liste y'urunani Burundi bwa bose mu byo bamwagirije ico kirimo navyumva bavuga ati kugira ushobore kuja kuri liste y'urunani Burundi bwa bose va mu nama nshinga amateka watowe ku runani kuri senere de korero ya rubanza bashingishije navyumva ubu rero urwo rubanza urabona naho borucubu hari yandi mategeko yanditswe ubona nyene ko bashobora kuba yananditse bamwiyumvira birashoboka navyo nyene yo kuvuga ngo utamaze imyaka 2 waravuye mu nzego z'umugambwe dushobora kwitoza navyumva wasa rero ubu bacafatira kuri ya dossier iri hariya bagacavuga ati ni watwara senere kwero taracibwa navyumva bacavuga ati kugeza uno munsi atwara senere kandi nivyo nturacibwa kandi bijya babijyana impaka rero aracyari mu nzego we ntiwavuze ko asigaye umwaka umwe numva ko ya myaka 2 ikimufata naho yo ubunyene yovuga ati ndahevye rujya rubanza yanginga idahindutse ikimufata ati wewe imyaka 2 yaraheze utagize intunze rero muri 2020 yari yamamaje hoho yaronse bashinga amateka 30 ubu rero barabiravye bavuga ati ni yari wenyene arashaka kwamaza akaronka akaba umushinga amateka arabyumva batubu rero twandike mu mategeko y'uko nuko yaciye kwegera n'abandi nico kibi yaciye kwegera n'abandi baca bandika bati imigambwe igiye hamwe ikagira coalition igashikana 2%. Dufate nka CNDD-FDD, Senere, Frodebu, Iprona reka mfate iyo irakwiye. Na MSD mfate nka 5. Ugaca uvuga uti mwebwe kugira mu mushinga amateka muri circonscription y'Ubujumbura muzogira 2%. Ugaca ufata uti nkagwasa yitoje dikanda kivuga uko. Nkagwasa yitoje kimwe umuende panda ko wacanditse yiyumvira ico nyene. Kugira no abo mushinga amateka amajwi 40%. Ibyo mva bishoboka. Uba witoje wenyene muri iyo circonscription. Uba witoje wenyene. Imigambwe 5 urashobora kuyaka 2%, umuntu umwe w'umunyagihugu amwaka 40% y'abatora.
ivyo byose urumva ni ibintu vyaje byo kudadika kugira ntashobore kuza aritoza. Ivyo bapfa ivyo bibaze bonyene kuko barafite ico bapfa burya ngira ningene babanye bakiri ku rugamba canke baba bafite ibindi bintu twebwe tutazi. Nagito nakubwiye nti cyo kimwe n'ivyo bibazo uzorondere agatogwasa bimubaze niba zitoza ngo je ko ndabibona atiyumvire nk'ikindi kintu nk'iyindi nzira bishobora kugora. Urubanza ntibashobora kuvuga bati urwo rubanza turaruhevye buracara umunywanyi w'umugambwe CNL turashobora kugutanga nk'umukandida uduseruke. Nico navuze kigoye ivyo bibaye byo ntangaza ariko byo ntangaza ariko gwasa kubera ukwemera kwiwe kudasanzwe afise aribaza ko bishobora gushika arizeye ko bishobora gushika yeyo bari yo nzira yoroshe bakavuga ati wewe wararenganijwe wewe wararenganijwe turagusubiza umugambwe wawe ibisha byo racha yitoza ku giti cyantuza ca CNL yiteza ku izina ry'umugambwe CNL ariko ababikoze burya ntugire ngo babikoze batagize igiharuro. Reka twizere kuko kwihebura gushika ku rugero nk'uko niko ndavuga ni bibi. Ariko Leonce Ngendakumana no munsi yisanze ku burongozi bwa kino gihugu ingingo ya mbere yoshika fata niyi. Iyi ngingo ya mbere nufata ingingo nka zibiri canke zitatu. Ingingo ya mbere nubanza gahagarika imigambwe yose igasubira kwemererwa gushasha nako nyene yavutse yavutse muri mwene ubwo buryo ntiyobandanyiriho teza guhagarikama tugatunganya ugushasha ingene imigambwe ibaho n'ingene ikora muri igihugu cy'u Burundi. Urumva rero cyo guhindura bwirizwa shingiro ugahindura n'itegeko rigenga imigambwe tugibwire kabeme imigambwe yitwa imigambwe iharanira ihinduka idaharanira ivyicaro amarungu iharanira inyungu ya bose kuko umugambwe tuzo guharanira inyungu ya bose. Iyo ngingo ya mbere kugira turonke politiki nziza ikomeye mu gihugu. Ingingo ya kabiri nta ikiga ca leta no gikuraho ico bitigiga ca leta no gikura kuca kiba kibikigega c'abategetsi siga ca leta amafaranga nibatwara muri commune no ku mitumba akegera abanyagihugu koko pani babesha ngo baragize ngo sinzwe no cita decentralisation mu gifrana niko bacita nuko bakwegereza ubutegetsi abanyagihugu kubegereza uburyo abanyagihugu kubegereza amahera y'igihugu ntabihari no kubesha no banafatiye ingingo ya kabiri ikiga ca leta nkagikuraho amafaranga abanyagihugu akabegera. Ingingo ya gatatu ningene abantu bigishwa no bihindura uko abantu bigishwa ubu cyambo cya wa wundi ati uko wiga niko ubwenge bugenda wewe wibaza ngo ariko ariga atari ko ariga bakamubaza ngo ubwenge bwaragiye none ataco yize ugomba bigende gute no hindura ingene abantu biga bakigishwa ubuzima d'abord niki bakiga ubuzima wewe hajya ubaye ugakura bajya mu bana bakwigisha iby'ubuzima ingorane ziba mu buzima apana ibyo by'ibiharuza kuburuka ngo 1+ ngo kimwe kongera ko kimwe ni bibiri utazi na bibiri byari ufashe ibuyi n'impene wewe uvuga ni bibiri mugora agenda kwishobora kwigisha ngo kimwe kongera ko kimwe ngo ni bibiri none kimwe ari buyi ikindi ari impene ni bibiri bwoko ki hateza kuboneka abantu rero biga mwene amashuri ahanitse kuko isi twawe ubu nayo mashuri ahanitse mugabo bobo ntibize nkuko twebe twiga oya kwe turavuga ngo dufise amashuri twaragujije hose ku mitumba yose ataco bariko barigayo sinzi wavuze ngo wiga ku buntu kiga ubusa donc nkizo ngingo zitatu no zifata. Leonce Ngendakumana mwakoze kutwitaba muri kino kiya namwe mwakoze kumva kakanya kugira tuyage ku by'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu kuko mbona ari twayazi.